j'ai réellement côté abavyeyi j'ai jamais eu de pression kwanza ndabashimira muga tuvukana turi abakobwa batanu umuhererezi yari yagize mariage ihasa ryari ryagize mariage bose bari bagize mariage uwari yidegemvya yari jewe mu bana bose mwavukana kwanza rero n'igitangaje abantu bagira n'igitangaje abantu amadote misi yose nije nama mvuga amajambo wow nije nama mvuga amajambo turababahaye nzobasigarira iki n'ibiki hewe gushika bose baragenda naje nje kugira spécialité anesthésie réanimation nzi yuko nzosubira inyuma kugira pour avoir mon diplôme à part entière de spécialiste tumaze kugira mariage on avait fait un mariage en 2016 4 mois plus tard baca bamutora un cancer ce qui fait yuko projet zo gusubira mu Burundi ziba zirapfuye arahindura aravyimba aba inzobe nyinshi atangura gushishuka mu minwe no mu maguru nkagenda ku kazi ngarutse nkasonabika nk'ariko umuntu anyugururira nkaca mbona umuntu aje ariko aravura kunyugururira era akavuga ati je dois pas pleurer je dois pas lui montrer yuko birababaje et des fois kambwira ngo pera ngo reka kwigira ikintu c'est là où tu vois dans la maladie c'est là où vous vous retrouvez réellement à un certain moment on se mettait à pleurer à deux agakominduru qu'est-ce que j'ai fait Dieu c'est que c'était un serviteur yari umudiacre qu'est-ce que j'ai fait kugira pour subir ça oui ndavuga ngo pour subir ça moi pour que je fasse subir ça à Bella avant yuko atangura konda yari yaseze église arabwira ati priez pour moi parce que j'entre dans une période il est dur nimuzosubira kumbona kubera j'ai pas envie de voir de la pitié dans vos yeux kubera j'ai tellement mal aca annonça cancer yiwe aca arasezera église je pense yuko j'ai pleuré ce jour-là ariko aradusezera à l'église ce ndacika igikoko Siren Vibes TV. Bonjour, bon après-midi. Mwiriwe, mwaramutse. Nezere ko meze neza, je ndagoye neza cyane, ndafashwe neza. Iburaya shaka kuzogaruka. Ndashaka kubana kayiswa ko nshaka kuzogaruka ko abantu baho konyakira neza cyane. Nave mu Birigi abantu babanyakire cyane gose, nza mu Faransa abantu babanyakire neza cyane gose. Ubu ngeze i Paris. Mugani waranga Paris mu Swiss. Paris mu gihugu cy'u Faransa. Naje kugira ngo ngani n'abarundi bari muri kino gihugu batubwire bamwe ku matemoignage yabo bamwe ku byo bakora nkuko mubizi kenshi kuwa mbere haba hari ikiganiro My Journey kenshi bandi muri studio ariko uyu munsi niteka ridasanzwe kugikorera muri Europe n'aba Européenne burundaise ndi kumwe n'umurundikazi n'umudocteur hano mu gihugu cy'u Faransa afite témoignage iryo cyane gose twaraganira yaje muri concert Redemption Voice turahura aranganiza iminota mike gusa ndamubwira ati témoignage ifa ko abantu bayumva ifa ko abantu bayimenya hama baranyoroheza cyane barampama ko mu Faransa banyakira neza uyu munsi rero ngira ngane nabo ndifuza gose umuntu azakora kino kiganiro aza kukiraba atekanye abarangoreka ntagasonga bugari turagasonga bugari mutekereze mwumvirize mwige reka namwakira banza baramutse abibwire hama twicare twumvirize yemse tuja twumvirize tugira tukumvirize karibu meze neza ibwira abakunzi bacu bivuga nk'umunyaburaya okay mukubivuga nk'umunyaburaya ndabaramukije cyane je ni Dr Rama Bella nari naranose akazi nakitwa Beninga kaje kagumako donc je m'appelle Dr Beninga Rama Bella du Burundi au Faransa kazi voilà nkorera mu Faransa je suis anesthésiste réanimateur en Basse-Normandie en France tuzogomagara Bella 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 afite témoignage yawe ni ndende mugabo nibaza ko
twohera abantu bazi kino kiganiro kenshi baramenyereye ko nkunda antwe n'abahoro kirabo urazi ko murambaza umuntu cane gose kuri enfance yiwe wakuze gute uyu munsi birangora kwabwira ndiko nkora amajoni ndiko nkora mu Faransa umuntu kumubaza ngo enfance yawe hama nabira mu docteur mu Faransa bizagurira he muga ntaco basitubwire uri bukabera kiri umwana kunera ameze est-ce que wari umubera akerebutse ko kugira ushike ngaha ushe ko mu docteur mu kino gihugu nuko uri umuntu ngena akerebutse est-ce que yari umubera ameze gute mu bwana yari umubera yishima gatoya w'amafyeri jewe ndi hasa donc nakuze fise umuntu dusa nishimako nawe nyene n'umuganga yitwa Dr Lise Rama akora mu Burundi muri Kira hama nakuze ndi umuntu nama fise umugenzi nama fise ihasa umuntu ubwira twose ego ntaco tunyegeza na vraiment naho ntayimubwira arashaka kubisoma muri jewe donc ça c'est une hama j'étais entourée tuvukana turi abana batanu abakobwa ego abakobwa dukundana cane on a eu la chance abavyeyi ils ont eu la chance yo kuvoyager tukiri batoyi bavoyager mu bihugu vyo mu ma Europe ce qui fait yuko mu voyager en famille hariho un lien qui se crée très très fort hagati y'abavyeyi n'abana donc nous sommes une famille hewe mwavoyaje muri kumwe canke abavyeyi bavoyaje bonyene twavoyaje twese turi kumwe ego c'est une famille qui a toujours été unie muri vyose ego warahiriwe wakuze neza ego uri bukongene mbere yarameze amaze ko mu adolescente après tout nibaza ko uri mu muryango uri sude nkuko hariho adolescence ngira gushaka guca mutandukanye n'abandi ba jeune canke sinzi wari yarimeze gute est-ce que wari umeze nk'umu jumelle wawe canke hari ahantu hamwe mwagenda batandukanye bamaze gukora amaze kwitora twe abantu batubona de l'extérieur bavuga ko turi aba jumelle bari très fusionnels kubera twari abantu baguma ntiduhagarika muga Jenny Ravy avec ma jumelle nous sommes turi abantu bari complémentaires ntitumeze kumwe wewe wari réservé Jenny un peu extraverti et on fait un tout ego hama adolescence ni bon adolescence n'aya mafyeri yose byari bimeze gute kw'ishure mu kibano ndabiraba ku dufoto tukiri abana bavuze ngo bagira ngo hari umufotographe aje nari mfise uwo mujumere yari umuntu yiruka muguruguru n'iki mugaje n'ufise ko hari umufotographe nace ngenda nkarondera agahuzu ugasanga je ndatotse wewe nawe areka araho urumva hariyo ako kantu je nibona c'est personnel muga adolescence nayigize entre deux pays nari en Europe hama abavyeyi barataha ce qui fait yuko natangiye adolescence nkiri no mu Faransa mbona gucoma gusohoka ntitwari kumwe n'abavyeyi kubera abavyeyi à un certain moment twari ngaha mu Faransa Paris twiga Paris abavyeyi bari mu Burusiya ce qui fait yuko twaba dans une famille d'accueil y'abarundi un peu libre ukace ugendana n'aba jeunes adolescence ukaye ko nayitangiye mu CM2 CM2 ni 6e primaire et hama mu nyuma turagenda mu Burundi ino nabona yuko dukuze cyane kubera abarundi kazi n'abantu bafise igihagarara mu ishure nari nkuze tuce tugenda mu Burundi dutangura 7e ewe tunisanga ndi mu bebe nteye mu Burundi umuvyeyi yarashatse yuko adushira muri école twatangiye muri Athénée secondaire ce qui fait yuko twigana n'abantu mbona bakuze cyane gose gutangura kwiga ikirundi gutangura gukotwaya abarundi 7e kandi aho ijambo uramaze gukura uvuye muri ibugiye mu bindi uvuye ahantu muri abanyafrika bakeya uvuze pointer du doigt mutegerezwa kurondera abo bantu musa mukagira akagroupe
uja ahandi hari benshi ahandi hantu ari wo gusa ari wewe urumva we baca kugira ngo ujye avuye hanze abantu bagutinya yaraduze indege yagize nte c'est qui fait yuko cette fois-ci ni uvuye ahantu uri hasi ugiye ahantu hejuru cyane kwanza bajya bana barifise baba muri ntuzeye ceshika barishima na etiquette twebwe ntitwishima oya barayiguha naho mutamwisha usanga bayiguha ngo murishima tuce dushika ahantu muri 93 bari kubagira amatora ya demokrasi ni makuru y'igihugu c'est qui fait yuko jewe nshitse ahantu hari abanyafrika benshi beaucoup de noirs shaka kugira yamamiti ntige dandonga hewe nsanga hariho abahutu abatutsi je savais rien du tout kugira ni adapté tuce tuba gutya avec la jumelle tuce tuba abagenzi cyane turagerageza kurondera abagenzi mais c'était pas évident ahantu hose wamengo tu es pointé du doigt abantu bakuranye ushitse wewe uri mushasha nta repère ufise no muri quartier twaba muri Rohero usanga kenshi birakubwira ngo abana ntibamenya kubera se wakuriye c'est quelque chose adolescence je nawe moi basketteur nakinye basket j'étais un peu garçon manqué akantu bakira mwana bikunda zo kwa garçon manqué byari biryoshe byari bifise akantu k'agastyle aga plus c'est qui fait yuko garçon kubera mu Burundi umukobwa arafise une certaine pression mugo baye un peu garçon manqué urasohoka uragira iki twe dufise abavyeyi sinzi ko ari ama liberté des années 90 twe dufise ama liberté muzeye lundi mercredi vendredi twagenda muri entraînement twarasohoka c'était super bien ego narigyoheye kwiga mu nzara bimeze gute kwiga mu Burundi wavuye Buraya mu mashure byari bimeze gute côté intelligence mu ishure côté sociale urumva habaye urumva mvuye ngaha twiga Paris twari abanyafrika iyo une étiquette yuko abanyafrika batazi ubwenge tukiga muri école twizemo yari la défense twari les deux seuls noirs dans tout l'établissement wow c'est qui fait yuko dutanguye badushize muri école bitwa ngo clean y'aba étranger kugira ngo bige kirimi bagirene aho dushitse urumva déjà badushize mu ba étranger tuvuyeyo gutangura système hewe kugira twavance de classe abavyeyi bategeza kuza urumva kudubura si vyiza nta iforo natwe twagira kubera twabona yuko on ne ressemble pas y'abantu turiko turigana c'est qui fait yuko nta effort twari ayo mahasa abiri muri iryo ntuzeye abantu qui étaient nos amis c'était des cas sociaux twace tuba abagenzi n'abarabu n'abantu b'abaguruguru je sais pas iyo connotation au fait ucuba umukayide nta iforo nta niki t'as pas envie et même les maîtresses baravuga yuko abana batagira les maîtresses baratwerekana yuko vous n'êtes pas de la même il fallait insister mw'ishuri twari abanyuma muga muri cours de récréation twari abambere nta numwe yadukorera ku mupira donc les cahiers de muri cours mw'ishuri abanyuma rero tuve mu Burundi bambe mu Faransa tugende mu Burundi nakaga Faransa ngaha ahaye umuntu yahora abo wanyuma ace yisanga abaye wa mbere ivyo dufise abavyeyi basenga nari nawe urasenga ati mana nkazoba uwa mbere mu buzima bwanje nzomenya kuri Imana je nari nzi yuko nari umuntu nta kintu nzovamo parce que uzoca ubona abana bakuriye ngaha aye biga ngaha aye kenshi usanga ntibaheza 10e ya regard à la télévision nta birabura ubona nta
nta exemplarité ubona ubwo rero ugiye mu Burundi ukabona agafaransa kawe iki abantu baragushize kuri standing iyo standing utegerezwa kuyigendera hewe kuva 7e gushika mpeze ntawe ntwara première place andi wana urumva vyaciye bigenda ukoye moi aussi j'ai été étonnée bavuze ngo non ils nous avaient séparé les jumelles Lise ari muri B nanje ndi muri A muga yabo wa mbere nkabo wa mbere mwiga hehe cyo gihe twize Atene secondaire iri ipeya hama mu nyuma bacu baratuma ipeya bacu barayimanura bayijana kuri lycée du lac donc je nahereje kuri lycée du lac twize hamwe lycée du lac ndayiziruke ego uyu munsi uri umudokteur ico gihe uri kuriga waribona nk'umuganga umunsi umwe waravuga ati ndafise indoto kuzo muganga umunsi umwe canke ni kwa kundi nyene abana babaza uzobikita inzo mu pilote inzo mu muganga warabivuga hama warabikoreye warabigendeye oya réellement ça c'est un témoignage iri puissant urabona yuko turabaye abambere ndavuze ko nzokorera Imana hama hacaza des pères blancs bakreya ibintu wigore sinzi hariho ibigora zo ku mashuri turi mu bambere wigore dutangura gusenga hama ko yari ibintu zeri periode z'amagume twarasenga cane réellement twarasenga cane tuce tugira wigore c'est-à-dire vendredi ntitwafungura twarisonzesha tukace tugenda kuri Prince Rege tukagenda gufasha abamama bafise abana muri pédiatrie kumesa impuzu canke kubarabira abana kugira abavyeyi baryame hama tugiye muri ntuze Prince Rege hama tukaje tubasaba yuko tubasengera hama hariyo umunsi umwe umumama yaciye amfata acambwira aho nari muri seconde acambwira ati twoba dufise abaganga bakunda abagwayi kwanza bafise ukwemera hamwebwe mwe mukira abana muza muri uniforme twe twari dufise igiti c'amavoka muhira n'imicungwe twarayigira twaje tuyitwara aho twaba twisonzesheje iyo twaba dufise abaganga nkamwebwe Imana yo biduhezaga dukeneye aho hari haje guca umuganga yamututse ati twaba dufise abaganga nkamwebwe kaceka gufita ngaha uri seconde ndi muri seconde muri seconde sinzi qu'est-ce que je voulais devenir jewe yari être le meilleur en classe zonyene bikagarukira uvuga ngo urafise vision nta vision nimwe nari mfise vraiment iyo umuvyeyi ambwira ati genda canke iki nari kugenda nta vision hewe uwo mu mama abimbwiye ce dutangura kwivugana na jumelle première duhejeje bacu dufita muri polytechnique hewe turavuga ati wapi ibintu polytechnique mu Burundi qu'est-ce que je veux devenir moi nkaguma numva kakajwi utegeza kuba umuganga tuce turagira concours tuce turaronka muri médecine hewe mvuga ati mana bijya wa mu mama yasabira nzobishikeko hama par la grâce de Dieu icondi nico Imana yampamagariye donc j'essaie toujours abantu mvura yo gushira Imana en avant tous les jours bace bahamwese médecine na jumelle c'est médecine jeunesse deuxième année nari ntanguye gukubagana gatoyi kubona abahungu uri mu kabiri narasubiyemo abone yizi twaduye turi babiri umugala jumelle focus la jumelle arabandanya uwo twagendana nawe
tudubuye moi j'ai repris iwacu agenda kubandaniriza mu Rwanda hewe la séparation ndabafocus na jewe focus imana yaheje gukanuza amaso kuri ico kibazo nyene hariho ikibazo abakobwa benshi bakunda kwibaza bashaka kwiga medicine et des fois hari ababiheba bafise iyo passion babishaka mu bavuga ati imyaka 7 deje imyaka 7 mu Burundi murambona imyaka 9 kuko je mukubanje yakoze medicine ndaraba kuva yatanguriye kuyiga n'igihereje atadubuye naharuye total imyaka 9 ans ndavuga uri umukobwa uhejeje secondaire à 20 ans uciheza amashuri à 29 ans ya medicine benshi ugasanga bavuga ati urazi ko abarundi kazi kenshi biga bavuga ati vision ya canke rêve no kugira mariage ugasanga benshi bavuga ati jewe shaka meje secondaire ncaniga investir 3 ans ama après cengira mariage est-ce que ico gihe byari bimeze gute ntivyaba mwebwe ntabwo bwari buhari kuvuga ati ninzo imyaka myinshi nsange imyaka yarandenze canke cyangwa kugira pression à 30 ans des jours de médecine acaja mu nivyo gukora usange kugira mariage bibaye plan B avantage ya je nahejeje première nari kiri muto vraiment narakana twagize service militaire hama je ni considérer ko ndi mutoyi kubera je nari mfise mentalité iyo hanze ukuze ni la liberté ni nshika mu Burundi 8e nari kumwe n'abantu biyumva deja marié niki ho tugiye muri université hewe yarabadame batamye kwiyumvira muga jewe nibona ndi umwana muga hariho une pression burundaise vraiment babitubwiye depuis muri 9e n'ukuri non nuzeye il faut penser à ton avenir nta mukobwa déjà turi mu wa kabiri batangura kugushamwo pression il faut kurondera umugabo mu wa kabiri université hamwe watangura kubona abahungu et je pense yuko je nta bintu byo gukundana byari mu mutwe ni kajya ga pression harimo ko ga pression tuvuga ati quand même hariyo abatipe baguma bakurondera il faut que tu en choisisses un kugira abo bandi yes baje kure wiconcentre kuri umwe mugabo wiconcentre kuri umwe uri concentre ubwirayo urumva ça c'était une chose muga ya cette pression bakubwira yuko il faut yuko utegerezwa kugira hama le mariage c'est hewe usanga uri kurabigira par la pression de la société non pas par toi-même et au deuxième année wabona bose bari en couple qui utari en couple mais un peu bizarre uzobona yuko abakobwa b'abaganga benshi bari marié n'abatipe b'abaganga kubera iki ntidusohoka nabo nyene mwahurira mu ishuri mwigana mushafatana nyene muhurira hehe turi focus cyane muri médecine turi très sérieuse que les seuls mecs que tu peux voir c'est des mecs de ton entourage n'abaganga kumbe twaba turabimenye wahejeje médecine est-ce que vyarakoroheye est-ce que parce que je pense que umuntu ahejeje médecine nawe nyene témoignage surtout mwe mwize kera aho ribaza ko byari strict gose kurusha ubonye témoignage ya médecine imeze gute vyarakoroheye vyarakugoye cyane avantage maze gusubiramo wa kabiri ukacubona la jumelle ari imbere ewe pressure urumva nari mfise umuntu azara arafasha kwiga biroroshe kwiga A2 médecine que kwiga urumwe donc réellement vyaranyoroheye vraiment c'était pas sinashizemo umwete yari en plus nako kajwi kumuhamagaro nari mfise navuga ati Seigneur que iyi médecine ne soit pas pour moi mais pour ta gloire ce qui fait que médecine sinayize pour moi mais nayigiye pour le Seigneur c'est urumva nta pression siniha ngo ntegerezwa iki n'ibiki navuga ati Mana ushaka yuko ndabikora sanse ntabwo ce sera pas tout donc Imana yarabikoze à partir de la 3e gushika mpeze impeccable muga igitabo caramaze nk'umwaka urenga kubera nasanze umuntu nafashe comme directeur de thèse atanguye
bacamugira ministre Dr Gikoro. Bice hewe igitabo canje nanditse sur les cancers du sein en radiologie. Bice birahagarika ndabura umuntu ankurikira kwama ngenda muri ministère kudodora arateba arampa umu resident ngakurikirana ivyaramaze nk'umwaka niki ndavuga ati mana à la fin none vyanke yuko mpeze igitabo nga fin de fin ndagiheza canditse ubutariko nyene mbwa ndateba ndaheza. wewe nibaza ko uzi medicine kera hari kera sico kimwe nibaza ko n'uwo mugabo comme iyi misi zari abantu bubu n'abakera reka gato mbanze mbarize abubu kuko tuge tubonye ukuntu abaganga bo mu Burundi bariko baraza mu Bufaransa ari benshi canke kurondera ubuzi hanze ucubona ngene ko vyari bigoye kugira abantu bashobore kuronka akazi. Ese ko vyarakoroheye kuronka akazi mu Burundi canke naho waye muri babandi bavuga ati ngaha biranse reka nje kurondera mu Faransa canke hariho iyindi parcours waca mugira ushobore kuba docteur ngaha mu Faransa? Mu Burundi au fait mu Burundi kuronka utuzi biragoye. Jewe narahejeje medicine. Nhejeje medicine nshaka kurondera akazi i Bujumbura nta tuzi twariho. Je ndi umwana w'i Bujumbura. Ushaka akazi wagenda muri ministère kwiyandikisha bakaca bakurungika ruguru. Hama je niho nkiheza iyo myaka ndiko ndandika igitabo. Iyo myaka nize imyaka 8 ntaboneka un certain moment ndashaka kuvuga ati il faut yuko niha une année sabbatique yo kuruhuka. Muga kwiga medicine nturuhuka uguma ukora uragira isomene uri muhira muga bikakwankira. Rero ntangura kuvuga ati ntegerezo kurondera akazi. Genda kudodora ahantu hose hari amasantre de santé niki ndabura. Aho harigaye? Aho je naheje muri 2008. Hewe ndabura umuntu wa mbere yemeye kumpa akazi ni umudamu yitwa Dr Hamel w'umupediatre. Dr abana banje. Hewe n'ubu ndamushimira cyane gose. Biratwengeje yambwira ati niho yarakiva mu Faransa arambwira ati je nta mahera y'izino. Arambwira ati je nta mahera mfise ndaguha. Muga ushaka ndafise ibiro umenga ico gihe yakora muri ministère de la santé ati je nkonsulta mwijoro ibi biro haje ama agence ubakire uzokwakira 20%. Hewe ndavuga ati wo manzoronka nico nandika muri CV. Hewe nkagenda mu gitondo umuvyeyi akabona ndavyutse ndagiye. Bera umwana yo twibukanye ko ari umwana wo mu giti Bera. Umwana atacu yabuze. Umwana yize vyoroshe yize mu Faransa mu Burundi wemeye gukora akazi kugira ngo hembwe 20%. Ico gihe d'abord émotionnellement vyarakoroye kugira ngo vyemere canke bavuga ati jewe yari kuva muhira kubera uri umunyeshuri ugumukora. Je yari kuva muhira ifo yuko ndondera ahantu nicara nkagenda muri ivyo biro nkicara kuva 8h gushika 17h ntabonye nintuze n'abantu baza bavuga ngo Dr Amerisi hari sawa turagaruka kaza basi ingo basi ndabafatire tension ndabica ntuzeye. Hewe ndakora au moins 3 mois menshi no banarayakuyeyo ntiyashika na 50,000 francs. Muga ntangura kuvuga ati ko bikunze ngaha CV nkandika ati wakoze he CV Dr Ameri pediatre. Birafasha kugira ashobore no kuronka akazi muntu uzeye muri Roi Calede. Muga muri Roi Calede ndaronka akazi muri Roi Calede muri pédiatre en tant que médecin généraliste. Muga muri dans le service de pédiatrie kubera ko kantu aho hantu navuze ko naciye baca bakoresha ikibazo ca 3e cycle. Imana icira mpizagira ndabona ndagitoye mbaye wa kabiri. Hari hakoze abantu benshi ndavuga ati iki kibazo ntanwe urumva nararaba abantu turiko turakorana abantu bamaze imyaka bakora bagira iki ndavuga ati iki kibazo simpfa nagitoye. Imana yuguruye imiryango ibiyuguruye. Hewe bakubise ikibazo nari mpejeje gusoma.
ndandika. Je voulais faire la pédiatrie, nari umuntu nkunda abana cane gose, nakubwiye yuko twahora twisonzesa tukagenda mu maservice y'abana. Pédiatrie, il y a un collègue qui est là, qui est pédiatre, arambwira ati je ndubatse, mbere we ntiwubatse, j'ai dans l'optique yo kuza kuinstalla un cabinet, we yaza akora yari imbere yanje, ati nabaye uwa mbere je nari uwa kabiri, aba mbere nibo batora choix, ati ntunyanke natoye pédiatrie. Ati hari ikibanza en anesthésie réanimation. Je suis anesthésiste réanimateur par la grâce de Dieu. Nakigiyemo, c'était pas mon premier choix. Et voilà. Ico gihe mpamvu ndakubaza ikibazo kigoye abakobwa batababazi, wowe ufite imyaka ingahe? Wow. Tu te rappelles pas? Je me rappelle même pas. Kubera imbere yo kuza muri iki kibazo, muri iki gihugu, oya, muri iyi émission, je me suis même demandé, mais Bella, tu t'es mariée à quel âge? Je nta na rimwe nigeze mfata imyaka ngo ndayiharure. Non. Je imyaka ni ikintu ntuze optionnel. Ndabikubajije kubera ko umuntu ariko arakumva urumva ko wari focus nyene muri carrière y'ubuganga, kwiga, kurondera ubuzima, kandi umuntu agereranyije uravye imyaka 8 wize medicine, umva ko ari ya myaka batanguye kugora umukobwa, rondera umugabo, ndabona ko yavyaye, ndabona ko yararongowe, ndabona ko nawe wari muri focus kuri medicine no ku buganga. Ico gihe nk'umukobwa w'umurundikazi warubaye gute muri societe y'abarundi? Kuko turabizi ko sicoroshe. En plus kera nibaza aho ubu ho ukora ko ngira ngo abakobwa basigaye barabaye bari independent woman, femme capable, femme forte, umuho ubu nyiraronka n'ico wishura. Mugabo kera nibaza ko hari pression n'uburemere, vyabuza abakobwa benshi kubandanya ama carrière yabo y'ibintu bari bifuza kuba. Vyari bimeze gute kuri wewe? Vyarakoroheye canke ufise abavyeyi bari cool, na societe iri cool canke? J'ai réellement côté abavyeyi, j'ai jamais eu de pression. Kwanza ndabashimira. Muga tuvukana turi abakobwa 5. Umuhererezi yari yagize mariage, ihasa ryari ryagize mariage, bose bari bagize mariage, uwari yidegemvya yari jewe. Mu bana bose mwavukana? Kwanza rero n'igitangaje abantu bagira, n'igitangaje abantu amadote, misi yose nije nama mvuga amajambo. Wow. Nije nama mvuga amajambo. Turababahaye, nzobasigarira, iki n'ibiki. Gushika bose baragenda. Bose baragenda. Pression narayironse. Vraiment narayironse. Que ce soit abakolege b'abadame twakorana, mbere urabenga abagabo, mbere uragira nte, mbere t'es pas assez cool. Muga, il faut dire yuko j'avais eu une déception amoureuse. Hama, et je me t'ai dit, les relations amoureuses pendant sinzosubira. Réellement, j'ai tenté quelque chose après mes études. Mais Chendaronga bourse. Dans ces bourses, c'était les études ou lui. Et j'ai choisi les études. Il y a une décision à chaque fois? Non, parce que c'était une relation qui venait à peine de démarrer. Et comme je voyais qu'il n'y avait pas un engagement franc, nacivuga ati ntuze avenir avant tout. Reka mbanze nje kuyiga tuzoba turayaga mu nyuma. Mugabo hariho tugeze gukora ikiganiro bavuga ati hariho ama pression abakobwa badushirako, abavyeyi, societe, abagenzi, abakolege, me hariho na pression twenyene bwacu twishirako. Waravye tuyibaye bagize mariage, ntaco ubuze, abahungu ntabo buze n'abafise bakurondera, uri mwiza, ufise akazi keza, mugabo nyene nturaronka wowe wifuza ushaka, mugabo ugasanga nawe uri kurishako pression kubera iki bitaragenda uko ico gihe bose bagenda ugatora ishure. Est-ce que ntibigeze wibaza ati mega est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi canke est-ce que c'est normal
kuba ndiko ntora amashuri ariko abandi bariko batora ama mariage urugo mugaje nkakurikira carrière. J'ai un certain moment narakoze ndakorera n'amahera ndavuga mo première priorité nari nshaka gutwara umuduga vraiment ibatse amahera yanje ya ibibazo ntitubihuje ntibyara barambwira ati wara Sara deja nturi mariye nta mugabo uzoronka ugiye mu muduga nta mugabo uzoronka niki je rero iyo pression uvuga ça a été le contraire. Nararavye abakuzine iki n'ibiki nkaraba abadame bimariye kaca mbona bari mariye bakaca badevena bakavyibuha bakagira nte kumva ati je ntavyo nshaka. Je sije ntavyo nari nshaka moi yari umuduga na voyage. Wow. Narasenze man j'ai envie de voyager kwanza Imana yarabimpaye vraiment j'ai beaucoup voyagé nkiri gutangura muri médecine je pouvais voyager 2 fois par an. Wow, ugitangura médecine? Ndi mu muyambere uri no mu Burundi en plus. Association burundaise des étudiants en médecine. J'ai été parmi abantu bayitwaye. Ce qui fait yuko twararondera ama partenariat iki n'ibiki. Hewe batangura kuvuga kaya kobwa karakerebutse nakama ntoze yategerezwa kuba akoresha izindi yatu. Ivyo byose navyaranciyeko muga jewe nari kuba psychologiquement stable ndyoherwe n'ubuzima muga à partir de 31 32 ako ga pression même Amélie yarambwiye ati ati cara wiyumvira yo kwiyumvira kubaka commence kwiyumvira ntuzeye sinon tu vas regretter. Batangiye kumbwira ivyoye karaja ngo mbwa rero je umuntu mu mutima none objectif n'umugabo canke ndashobora kubaho je rero ko ndihasa ndavuga ati ihasa rya mbere riri marié. Jewe je peux ne pas me marier rero mu mutwe hewe mvuze ivyo muhira bakambwira tu baho reka kuvuga barakuroza ntunacire hasi yuko ushaka kubaho utagize mariage. Acubwa ati riga mariage c'est finalité basi ninjire basi kibikira ntababikira bariho niki nabigira juste pour les titiller. Hewe muga je vous jure naronse opportunité yo kugenda mu mahanga nagiye ndiko ndahunga pression yo mu Burundi kubera tu sors ukabona wararusha so point ego urasohoka ukabona bose baje n'abamari rero ukaca usanga ba bagenzi bawe batumye umuhungu wo mugenzi wabo w'umuseribateri hewe ukabona bakwicaritse impande le mec ari karabira ivyuya yabuze ukuntu vyifashe nanje rero hewe mu kubaganiriza uri kuraza uza ushaka kundiraga nakubonera hari yaye nagusamira ha vraiment utaraja kure ntugende imbere c'est qui fait yuko na mon feu mari où twagize mariage j'ai pas vu venir quoi si j'avais vu venir yari kunyegera donc c'est des traumas la société iduha kubera ntucuba naturel et moi je voulais pas entrer dans un mariage artificiel ngo parce que ngo ndageze ndashaje il faut iki n'ibiki je voulais vivre entièrement un mariage heureux niyumva nisanzuye niki muga un certain moment maze gushika umengo c'est une pression et ça c'est pas bien. Ok, watubwire rero ko waje mu France ugira uhunge pression y'abarundi. Jare rero nabonye mu kino gihugu si ibintu amazi yo kunywa yasamaza akanye ni ibintu bigoye cyane gose. C'est vrai ni heza mugabo kugira uhabe sho kwintegra ni ibintu bikomeye. Umaze kuhashika washitse d'abord wateguye terrain ko wumva waje ufise c'est vrai waruje kwiga ngira ngo sinzi batakutubwiye cyo waje gukora mugahari ari mwose no kuba no guhunga ngira amajambo y'abarundi no kuntu abarundi baruhishanya mais umaze gushika ngaha anye usanze hameze gute est-ce que byarakoroheye canke wasanze wahunze uruhe ushitse mu wundi buruhe? Jewe nje nta famille nari mfise ngaha mu Faransa ndaje deja waheruka ukiri umwana nari mfise imyaka ndayifise muga Imana yarampaye agasura ku mwana vraiment karafashije
urumva je débarque ici vyose nabiteguye mu Burundi maze kwishira mu mutwe yuko nshaka kuzoja mu mahanga j'ai travaillé fois 4 c'est-à-dire yuko narigiye kudodora mu ma privé yose abaho polyclinique narahakoze nkakora muhira ntibari bakimbona naragenda nkakora kwa Kalede nkaheza kwa Kalede nkacinja gukora ikindi kiraka ahandi nkava muri ico kiraka nkagenda kurara ahandi ivyo vyose dans le but de préparer muze 3e cycle yanje kubera navuga ati naho Burundi budufasha c'est passe urumva ndashira de côté shitse ngaha aye Imana Dieu merci Ubufaransa burakeneye abazungu abaganga ndashika nsanga Ubufaransa barazi c'est que la valeur d'un médecin c'est que je ne savais mu Burundi la valeur d'un médecin ngo uwambaye ikirezi ntamenya cuko cera mu Burundi ntibazi agaciro k'abaganga rero shitse ngaha aye hewe mbona bamfatiye inzu barampemba baranshushuta wewe ugishika wewe urakora baraguhemba irevre ikintu kigora ushitse ngaha aye ni des contrats très précaires ngaha aye amahera baduhemba n'amahera bahemba umukozi akubura ugishika ngaha aye mugayo mahera ukompaye nayo wahora ufata mu Burundi hewe je naje ndi umuseribateri nta nzu ya nari nsize nta mwana nari nsize nta mugabo nta na kimwe j'avais rien ce qui fait yuko je me suis intégrée assez facilement rero je bambonye kenshi ikintu gikunda kugora n'abaganga b'abarundi bashitsi no baza bafise ya ndumuganga gikenye genre ndi umudokiteri ushitse mu baganga b'abafaransa ushaka kwereka kuri gikenye baca bakwereka igikenye fois 40 je naje ndi umunyeshuri vraiment je suis venue apprendre parce que je me suis rendu compte que la médecine size mu Burundi yali divisée par la médecine quoi nashikiye muri Pitié-Salpêtrière l'un des plus grands hôpitaux européens moi j'avais ma tête ivyo nize mu bitabo que j'avais jamais vu dans la vraie vie. Wewe c'est comme si vyakoroheye gatoya kwiyintegra ngaha mu Bufaransa mugabo nibaza ko umuntu wese aje mu gihugu kitari ciwiwe mu gihugu c'amahanga mu gihugu c'abazungu hariho utuntu tumwe avuga nti utusina naduharuye utusina natwiyumviriye ko vyaragushikiye canke kuda wavuze ati urafise agakote ku extraverti uri umuntu w'inshuti y'abantu bose canke hari utuntu uvuga ati ibi inye vraiment j'aurais aimé ko babimbwira ntaraza ngaha anya ego je ndazi ko à un certain moment waje uri umuganga haragera igihe impapuro zigahera kubera tu entres en tant qu'étudiant hama hari umwanya bihera à un certain moment harageze igihe j'ai laissé tomber hewe ndumva ngira mbe sans papier Imana iraturungikira aba ange gardien yari yandungikiye Régis mon feu mari j'ai perdu mon mari hewe ça faisait plus de 10 ans à Lingahaï et lui la vie ne l'avait pas gâté comme il m'a gâté hama abona à un certain moment j'abandonne kubera hariho amadiplome mwari mumaze kuja nko canke mwari muri abagenzi ico gihe on était ikuntu vyagenze twarafatanye turafatanirako ça s'est fait une seule fois ntitwavuga ngo turi en couple ivyo bintu ndavyanka kuvuga ngo je suis en couple ni twaragendana hama et celui il est devenu mon meilleur ami il a remplacé la jumelle que j'avais laissée au pays à un certain moment j'avais payé 600 € pour pouvoir passer un diplôme muga akazi amazamu umwanya wo kwigira ico kibazo biranyankira hariyo ibintu tuvuga ngo n'indege irasha ndavuga ati iyo diplôme ntaco izomarira n'indege irasha hama nza mbona araje c'était un littéraire c'était un cinéaste arambwira ati Bella
ayo mahera ni menshi cyane gose ayo mahera kugira ndayakorere mara ukwezi ushobora kuvuga yuko udashobora gukora ikibazo kubera urushe je nzokwama ntonda muhiri wawe umbwira ivyo ushaka kwandika en tant que médecin moi je vais composer hewe acaraza il a écrit ce bouquin ce bouquin je lui ai dédié c'est le premier diplôme interuniversitaire naronse ngaha iyo diplôme naronse yaramfashije kuronka n'impapuro y'ubwene gihugu yo ngaha kubera il faut savoir yuko ukora ugize ama diplôme ngaha en tant que médecin ça participe maze kugira nka 2 ou 3 diplômes ushaka gusaba nationalité biranagufasha kugira ushobore kuba reconnu en tant que citoyen à part entière iki gihugu ni gihugu gikenya abaganga cane gose bariko barakumva gikenya abaganga cane gose abaganga n'abantu uje si ibintu ngo nje ndi umuganga mu Burundi hariho titre y'abaganga mu gudakora uza uje gukora babonye yuko uri umukozi vraiment bafise ibitaro vyiza cane muga bibuze abaganga bibuze l'essentiel. Est-ce que ama diplôme yahari iwacu arakora ko muranumva abantu bavuga ngo uje no ngo diplôme yawe ngo ucuta muri poubelle ngo uyiga bushasha canke y'abaganga hano mu Faransa warayiciye mu Burundi ufise doctorat ufise iyo spécialité urashobora gushika ngaho ushika ukora nyene bingana n'ivyo bintu wize hari diplôme zo mu Burundi c'est des diplômes reconnus muga ntushobora kwinjira muri hariho aga cercle restreint kitwa ordre des médecins ntibapfa uwo bakinjijemwo diplôme y'u Burundi uraza ushaka guca ubwenge uraza ukayikoresha abarundi turazi igifaransa turaciye n'ubwenge donc uraza niyo diplôme yawe bakaguha ubu stagiaire ucika umunyeshure mu bandi kandi warahejeje uri umuganga muga ubwo bunyeshuri ni kugira ntibaguhe umushahara w'umuganga muga ubu uri kurakora akazi k'ubuganga kubera kuri blouse yawe ubu uri médecin tel niki muga dans les papiers administratifs ubu uri stagiaire canke umufaisant fonction urakora ibitaro biba bibakeneye kubera niwo donc turazi igifaransa turazi ubuganga niki ushitse ngaha la structure irakwakira kwanza il t'apprend l'humilité oblige tu apprends ivyo twize en moins de 3 mois ubu bizi kwanza tu es prêt à rendre service aux Français niki muga le problème ngaha mu Faransa nuko baca signira des contrats à durée déterminée c'est-à-dire yuko urakora nka 6 mois bagaca bagukura bakashira uwundi ntavyo kwimenyereza ko ushobora gusaba ibindi un peu plus ntuze muga hariyo ugwa ku bitaro hewe atashwa biba bikeneye uwo muganga rero ndabara nkabona mu Burundi le nombre de médecins qu'il y a ukabona comment ils sont tellement dévalorisés ukabona ukuntu babatwenga ntibamenye quelle source bafise au fait nta gihugu na kimwe du monde entier la population quand la population est malade c'est tout un pays qui est malade quand tu formes abantu bize kuvura abantu ntubahe iyo valorisation hewe c'est normal yuko bagenda kurondera ntuzeye hariyo abantu baba bafise ati nimuze turabakiriye baba bakeneye hariho ikintu twavuganye avant yuko dukorana ikiganiro urambwira ko nawe vyakugoye kugira ngo bashobore kukwemera nk'umumedecin ari spécialisé iyo ntambara yo wayigwanye yari ntambara yiki yari ntambara yo kuri umunyafrika yari ntambara yo kuri umunoir yari ntambara yuko wize mu Burundi canke yari ntambara yo kuri umugore hama wayitsinze gute kugira ngo nimba hari abandi bamedecin bako bararaba ikino kiganiro bumve ko c'est vrai wavuze ko igihugu kirakeneye abamedecin mugabo hari ibindi bintu bisaba kugira ashobore kuba umuganga nyene nka Dr Bella. Jewe naraje ndi umuseribateri Imana irampa turahura n'umuntu urukundo ruravuka turubaka naje
nje kugira spécialité anesthésie réanimation nzi yuko nzosubira inyuma kugira pour avoir mon diplôme à part entière de spécialiste. Tumaze kugira mariage, on avait fait un mariage en 2016. 4 mois plus tard, baca bamutora un cancer. Ce qui fait yuko projet zo gusubira mu Burundi ziba zirapfuye. Donc cenguma muri ayo ma contrat précaire naje en 2012, c'est-à-dire yuko narazungurutse Ubufaransa vraiment. Urumva n'uwo mugabo warakora aha bagacagukura nkakora umwaka contrat zikaba ziheze nkace ngenda mu yindi region nkakora umwaka contrat zikaba ziheze kose umuja gusaba ubuzi canke barakurondera au fait urandika bavyita des candidatures spontanées. Rero avantage je nari nakoreye mu ntuze i Paris barazi ko la formation de Paris Imana Ubufaransa ikintu uyikundira irakwigisha iratanga ubumenyi vraiment ubumenyi narabwize i Paris wanditse muri CV yuko wagize formation i Paris ukagenda dans les régions barakurondera muga ntibakurenza des contrats d'une année ou 2 années maximum. Urumva mon mari il me soutenait, il ne pouvait pas il était français, il ne pouvait pas travailler à cause de sa maladie. Donc j'étais obligée de ntuzewe avuga ati naho ugenda hehe ndagukurikira. Urumva moi ntuzeye yari sakoshi yanje n'imiti tukagenda aha tugasubira aha on pouvait pas s'opposer kubera ces contrats durée déterminée. J'ai mené un combat de plus de 10 ans. Muga plus ikintu ukundira abazungu plus tu as de l'expérience ukabereka yuko ubizi baraguha ya SMIC salaire minimum obligatoire mugo uberetse yuko ubavurira abanyagihugu hari amaprime agenda arongerako ugasanga buhoro buhoro uri kuhembwa amahera y'umu spécialiste muga ntaca azokumarira dans la vie future kubera c'est que des primes mugo urabaho neza urashobora kugura inzu urashobora kugira nte urashobora kubaho muga nta stabilité ubufise kubera du jour au lendemain bashaka kukukura. Donc niyo combat umu médecin étranger agwana nayo muga hariho une chance baruguruye un examen qui se passe tous les ans où tu vas tenter yukuronka un certain pourcentage kugira winjire muri la fameuse clique de l'ordre des médecins. Moi j'avais essayé 3 fois. 3 fois, je n'avais pas pu réussir. Je ne pouvais pas me concentrer avec ivyari bindindiriye mu rugo. À un certain moment, ndavuga ati bera, à l'impossible, nul n'était nugire, muga cendagira ikintu ndasaba nationalité. Savye nationalité, vu imyaka nari maze nkora ngaha aye, vu yuko j'avais jamais chômé, baca barayimpa. Umuganga sico kimwe n'umu migrant aje comme ça ukora uri plus urashobora kuba eligible kuba mu Faransa ico ndakironse ndatuza gatoyi kubera ikintu kigoye ngaha aye ibintu bitwa titre de séjour utayifise nta nakazi uronka. C'est juste ça. Moi umugabo yarankomeje ngo nkore iyo diplôme ndayikora ndayironka ndakora akazi nama nicisha bugufi bavuga ati genda ukore hari yahe nariruka genda ukore hari nkariruka jewe l'objectif yari le salaire qui tombe au mois ndariha loyer ndashaka kuronka ico mfungura ndashaka kumugurira imiti abana twari dufise twabayeho gutyo kwanza on a vécu katuje kuri partie ya kabiri iyi yari partie ya mbere kugira ngo mfashe abajene b'abaganga medecin bari mu Burundi bashaka kubakora gana canke bari ngaha mu Bufaransa bashaka ko ari kuko haraje benshi muri imyaka biranavugwa kugira ngo peut-être bashobore kumva témoignage y'umaze igihe ishobora kubafasha. Ubu rero tuje kuri partie ya kabiri ni nibatwe nayo partie yatumye ngira envie yo kugukoresha my journey. Iyi ya mbere nuko nkunda abarundi umva mpejeje gucira inzira abaganga bazoza bifuza kuza parce que
kwiga imyaka indwi mukaca ubura akazi n'ikintu kibazo cyane nibaza ko abizokundira ko bashobora kuza kwirondeza no mu Faransa baze ko turafite example y'uwo wagerageje bigakunda nawe bishobora gukunda hariho akantu uhejeje gucishamo mu kanya ibyo tugira tuvuganeko waratevye kugira mariage mugabo watevye uragira mariage rero iyo umuntu atevye kugira mariage akagira mariage nuko déjà afise ama principe yose nuko bayahuye na le bon vya vrai aba yahuye n'umuhamsero wiwe aba yahuye n'inshuti yiwe aba yahuye n'umuntu wundi bavuga ati mu mahigwe no mu makuba waragize imana uramuronka watubwiye ngo gato ko mwabanje kuba bagenzi mu nyuma nyine bica mu meilleur ami et puis après ça muragira mariage hanyuma aragwara cyangwa tubanze tubwire sur imisi ya mbere mariage yari imeze gute gushika aho washoboye kumutora cancer wanabibayemwo gute mu misi ya mbere surtout mu misi donc turagize mariage d'abord c'était une bénédiction c'est rare yuko umuntu agira mariage ari à l'étrange la famille ikaza wow je rero nari mpejeje kubura ntuze ivyo ayo ma contrat précaire nari mpejeje contrat yari iheze aho nakora muri au nord de Paris nawe il était au chômage muga twari tumaranye imyaka 2 tugendana et à peine il y a 6 mois yarahejeje kunsaba yuko mwana Jerry sinarizi mu Burundi turi cru turagize mariage wewe yarabigize de façon romantique je suis pas romantique du tout yaranjanye muri restaurant yari yagize akantu kaka nyoni avec une bague turiko turafungura acarampa ku gakado ndungura mbona akanyoni gafise bague j'ai rien compris wewe yaciye ahaguruka aragenda aranyegera inyuma y'intuze j'ai rien compris hama mu nyuma acambwira ngo et alors cambwira ati et alors quoi ati soma ivyanditse il y avait un petit poème il était poète est-ce que tu veux bien partager mon nid j'ai jamais compris non tu faisais la dure je faisais pas la dure jewe mu nyuma namubwiye tu penses yuko twaba twaragendanye 2 ans umudure nka je ntari n'espère ibintu ati hajyaye tu m'as conquis dès le premier jour voilà donc tuce dushaka kugira mariage nari mfise impapuro z'abarundi nta nationalité nari mfise tugiye gusaba yuko batwandika muri mairie baca baratwankira ah bon kubera mu Faransa no mu étranger agire mariage c'était comme si nari mpeje kubura akazi c'était comme si ndiko ndondera impapuro ah bon biri dur à ce point ego mukundana bakabankinagira mariage kubera ko ngo umwe twategerezwa kugira mariage muri décembre twagiye kugira mariage muri avril naho nyene biciye birinze guca muri tribunal badusaba amafoto y'ukwerekana yuko dukundana twifotozanya yuko mbi wiwe hewe ego mwabanje no kubana kugira babone ko réellement muri dukundana wow voilà yabikinisha yuko twari abakizwa vraiment yari ça a été le premier homme de ma vie j'avais jamais connu d'homme de façon intime et bakaca batubwira ati mutegereza kubana izo 2 ans ça a été dur turabana baratubara baratwemerera on fait un mariage la bénédiction du Dieu vivant je fais un mariage et je reçois un contrat non pas un contrat de stagiaire mais un contrat de praticien après le mariage imigisha aravuga ngo zara n'urugo n'ivyava birafata tuce tuba obligé yuko déménager kugenda kuba dans le sud amahera je barambwiye ngo ushaka gufata amahera ngahe ndabwira ya mahera nahora mfata ndumuntu stagiaire uwo muntu uze mu directeur arandaba ati ayo mahera nta muganga ashaka kuyafata minimum ushaka gufata nayo nanje j'étais what ati ndochansara voilà ati amara mugaya amachansara yari bintu jusqu'à ce que namubwiye ati c'est tellement beau pour être vrai et c'était le cas ewe iyo
twamaze 4 mois. Urumva ayo mariage aravuga ati nge ndayakorere. Nagize mariage muri avril. Une semaine après twari sinanasezeye toute la famille yari yaje bavuye mu Burundi bari 15. Bari 6 familles. Baje muri mariage. Ukuntu baronse visa ntavyonzi. Bose barasubiye inyuma baraje baragira ubwo mariage. Ndababwira ati ndi mu bushomeri n'umugabo wanje ari mu bushomeri mwimenye. Ndagize mariage ndagiye turabayeho dushika ahantu baduha ikizu enormissime. Ndakora iki hama ndakorera amahera ya mbere maze kuyafata neza mu ntoki. Ndavuga ati ngero tworganize notre lune de miel voyage Canada nk'ibihugu bingahe. Ega urana ntuzeye twafatishije amatike niki. On devait partir muri décembre. Acara telefone ndi ku kazi acambye ati Bella je sais pas muga mes urines sont roses. C'est possible. Ati j'ai pas envie ko kugutera ubwoba muga biri bizarre. Un type il était baraqué pour c'était l'homme de ma vie quoi. J'ai ndamugisha ma examen yari gratuit. Mon collègue araza ati ton type là. Ati je cherche son rein, je le trouve pas. Ati je vois quelque chose, muga je n'arrive pas à comprendre. Bacambwira ati d'ici une semaine tegeza kumujana Toulouse gukoresha scanner. Uwo musi ico gihe nta scanner iri. Tugiye Toulouse turicara ari scanner. Turicara ariko baduhamagara biranga. Turicara. Arambwira ati Bella ibi bintu ça sent pas bon. Je me none nagize mariage n'umuganga kugira pour la première fois ninjira ibitaro. Baduhamagaye ntabigera gwara bwa mbere ngo aje mu bitaro. C'était quelqu'un yavyuka mu gitondo tize akiruka akagira yewe ndumva tugiye hari amatel muri umuganga ucugira ati votre mari elle a une tumeur maligne akaca ndaba tumeur maligne ni kuvuga iki kuma nawo wabitahuye ngo c'est métastasé partout dans le corps tubibona mu mapumo mu nanana muri cerveau no muki. Hewe ndahindukira cyangwa ati c'est cancer. Ntitwasubiye kuvuga. Twese twaciye tuce turasohoka Imana yaduhaye ntitwe twajanye umuduga. Acarambwira ngo Bella ngo tu dois appeler ta jumelle. Elle dit comment nous sommes très fusionnels. Tu dois parler à quelqu'un. Je me dis pourquoi? Moi mon quelqu'un c'est tout. Je me dis si j'appelle quelqu'un biranga ko mpamagara. Arahamagara ma jumelle ntiyamwitaba. Acahamagara ma grande sœur. Ma grande sœur. Hari ibintu bwiye abantu bashuga c'est quoi inde baheruka muri mariage. Acavuga ati ko baje kutubwira yuko agwaye cancer. C'est là où j'ai réalisé. Quand quelqu'un te demande, c'est là où tu réalises ce que tu es en train de vivre. Nanje cindafata téléphone, il a un frère, barutana juste une année. Tu n'as mon téléphone. Tu vas me gâter ce que tu es assis. Bimezuko. C'est là, quand tu parles à quelqu'un, c'est là où tu peux te lâcher. Tu pleures un petit coup. Toi là, pourquoi on pleure? Singwaye sindiko ndababara ni kibambwiye yuko ya quelque chose muri jewe. Bon, je veux pas mourir maintenant. Twaje twicara mu muduga tuvuga ati c'est comme si twaba dukwikuje na la mort qui attend yuko twugurura umuduga. Hewe tuce turagira psychologie turafata turasenga tuvuga ati wacu avuga ati c'est pour le pire et le meilleur. Bella on va combattre ça. L'essentiel ni ko tumenye. Achatangura kundemeja naje tamburemeja avuga ati bon on est en France si c'était arrivé en Afrique oh là là sine voilà buhoro buhoro tuce dutangura kwiha tuce turakupa tous les téléphones kuri abantu bacu badutelefona afise ubwoba natwe on voulait pas ça twari babiri twibera mu gakoko kacu acambye ngo en plus ngo ntuhagarika akazi ama iyo ngwara turanka kusubira ku ico kijambo twace tugikura muri vocabulaire yacu tuce tuyifata nk'ingwara isanzwe ego
navuze ati amamaladi ni menshi tugifate nk'indwara isanzwe tubandanye tubaho. Hewe haca hatangura ibintu rero ngahawe barakugira amabila. Premier ntuzeye bonne année de mon mariage aho twari lisanse kugira lune de miel nta n'umwe twabibwiye. Yagiye kwibagisha kwikurizamwo ifyigo droite à Toulouse dans une clinique privée turi babiri. Uri forte mugabo Bella. Ego naragiye ndiyugarana nari nafashe chambre dans un hôtel aho hafi turasezerana aca aragenda arambwira ati t'inquiète ndagukunda cane yuko je reviens. Niko yakubwiye? Hari ibintu batanguye kugira ibintu bitwa embolisation, c'est-à-dire yuko kubuza ifyigo yuko riba vascularisé, baca baramwibagira, ce qui fait yuko son rein a commencé à ne pas être viable. Ntuze hacaza urgence, ce qui fait yaragize des douleurs monstres. Hewe ndamuja impande arambwira ati turi deux. Rero ikintu camfashije les douleurs yaciyemwo vyaguma binyereka Jésus sur la croix. Imisi yose naciye mvuga ati Seigneur nibiye, c'est ça le martyr. Kubera ça a été une bénédiction, c'est quelqu'un que j'avais demandé à Dieu. Hama hewe c'était hariho des romances ziryoshe. Opération yamaze 7 heures ndindiriye ko bampamagara. Ndagenda, j'ai beaucoup prié, ndatambuka au bord de l'eau ndi jenyene. Telefone ndayikupa, yari yambwiye Bella j'entre au bloc opératoire, tu sors de cet hôpital. Nije ntegereza kugutelefona kugira uze. Hama la première chose yagize quand il a yatoye ubwenge en anesthèse yavuze ati impa telefone ma femme. Hewe acara telefone acambwira ati je t'avais dit. Ahantu wari umeze gute uri wenyene uri kuriyumvira mbega araza kugaruka? Hewe hari ibintu bamwo ukaba ari wewe n'Imana yawe. Ego kubera nta nshuti uba ufise, tu t'es marié, ubu uri dans une région. Nagiye kumubagisha ahantu ntazi, nashize kuri Google Maps shira ntuze au bord de l'eau. Ndafata umuduga ndagenda, nacinda guparka ngaha ayi, ndagenda ndaraba buranyirirako, yagiye gutora ubwenge vers 19h, c'était l'hiver. Est-ce que nariyumviye, tu ne penses plus? Umeze nyene nk'umuntu papillon genre umuyaga. Je chante. Nje narabaye umukoriste mu ba-anglican. Nararirimbye ndashimira Imana. Je me suis rappelée de notre mariage. Il y avait plus de 300 gars mu Bufaransa bavuye mu bihugu vyose. J'ai revécu le bonheur. Il y a 3 mois tugize. Hama ndavuga ati Seigneur, nta kintu que tu laisses. Il faut yuko je trouve une leçon mu bintu uri kurancishamwo. Sinshaka kuba défaitiste. Ndi umuganga abantu bapfuye banciyeko ni benshi. Ndababwira ati je suis pas prête. Plus umuntu wawe. Hewe il est venu. Yamaze mu bitaro 4 jours. Ngaha rero ni hatari. 4 jours bamukuye mu ifyigo. Baca baramumpa ati c'est bon, prends ton homme, rentre. 4 jours. Afise une ouverture iva ngaha ayi shika ngaha ayi. Tu es médecin? Ok, tu t'occupes ton mari. Wow. Yumvire gufata umuduga, c'était 3 heures de route kumusubiza aho tuba. Kandi Bella kuvazi tout doucement ngo ndumva yuko ngo ndabutse. Hewe turagenda turashika. Muga ikintu gitwenza c'était igihe ca Roland Garros. Afise Federer. Federer niwe ariko arakina. Aca aribagira yuko agwaye. Hewe aca yiplonja muri iyo ntuze muri iyo tennis yiwe. Hewe on a repris la vie comme auparavant.
ndamubwira ati bon on s'était dit au revoir il y a des rites yavuze ati dis au revoir à mon corps tu le verras plus comme ça avant yuko il se fasse opérer c'est vrai en tout cas on a su prier on a su gusoma amajambo y'Imana ke pourquoi Dieu ne laisse pas ses enfants passer par des épreuves atabona yuko bari prêt yo kuzafronta turavuga ati nous sommes prêts we aravuga ati si je ne m'étais pas si on avait su que j'avais un cancer si je n'étais pas avec toi je pense que je me laisserais mourir ati mais avec toi je vais me battre il s'est battu 5 ans imyaka 5 ego izo 5 ans après tout aragira amadialyse mwarabandagije mufise espoir n'izo nguvu kuko nibaza ko avec le temps hari igihe inguvu zihera hari igihe bavuga ngo ni mu Burundi hari igihe umuntu agwara urabona ko dufashanya dukundana hari igihe umuntu agwara igihe kinini usanga abantu bose bamuvuye ko nawe nyene ubwo akavuga ati ndiko ndaruhisha abantu canke inguvu nyene zigahera eske mwabandagije mufise irya force mwatanguranye canke harageze igihe muvuga hariho ama illusion ya mbere nk'ubu yakiva mu ntuze aba akimeze neza urumva il avait juste une cicatrice mais c'était toujours mon Régis aca atangura chimiothérapie wa muboga mwiza iki n'ibiki je l'ai vu arahindura aravyimba aba inzobe nyinshi atangura gushishuka mu minwe no mu maguru nkagenda ku kazi ngarutse nkasona bikanka yuko umuntu anyugururira nkaca mbona umuntu aje ariko aravura kunyugururira era akavuga ati je dois pas pleurer je dois pas lui montrer yuko birababaje et des fois kambwira ngo perango reka kwigira ikintu c'est là où tu vois dans la maladie c'est là où vous vous retrouvez réellement à un certain moment on se mettait à pleurer à deux agakoma induru qu'est-ce que j'ai fait Dieu c'est que c'était un serviteur yari umudiacre qu'est-ce que j'ai fait pour subir ça oui ndavuga ngo pour subir ça moi pour que je fasse subir ça à Bella kubera avuga ngo Bella n'umwana yakuze rien ne lui manque niki et des fois il me dit pourquoi tu ne me quittes pas kavuga ati moi je ne peux pas quitter quelqu'un navuze pour le meilleur et pour le pire kwanza ok ton corps c'est une couverture charnelle mais quand tu parles tes mots me vont droit au cœur kubera il restait Régis twarabanye mbonye yuko chimie yamumereye nabi naramubwira ati stop akayihagarika pour qu'il retrouve pour que je puisse retrouver un peu mon Régis amaze une année ndagenda ndabwira umu cancérologue yiwe ndavuga ati iyi miti ntashaka on arrête kubera même si ari miti pour le guérir bari batubwiye ko adashaka gukira c'est pas une vie sishobora gutaha nkasanga umuntu ntagitambuka ntagishobora gufungura ntagishobora kugira iki et on a arrêté iyo traitement bavyita ngo des traitements ciblés hari haje iyindi traitement yitwa immunothérapie hewe et là après une année j'ai redécouvert Régis il est redevenu beau il est redevenu harya umuntu ababara il est pas yari umuntu umucomique cane il était plus comique niki muga quand on lui a changé les médicaments le premier médicament avait fait que tous les métastases zari zaheze mais il restait des taches au niveau du poumon bamushize kuri immunothérapie tuce tumara c'est les 4 mois après notre mariage que j'ai vraiment vécu mon mariage turajabuka turagira iki yagenda kwiyinjecta iyo immunothérapie une fois par semaine les mercredis nkamwakompanya nta effet secondaire yari afise c'était la belle vie turasubira kuba comme mari et femme à un certain moment imbere yuko atangura chimie yarambajije none on n'aura pas d'enfant je n'avais pas pour le moment j'ai pas un enfant avec on s'occupe de toi donc il avait fait
bimwe bavyita conservation des spermatozoïdes au cas où. Il m'a relancé après 4 ans. Arambwira Bella, quand même, est-ce que tu veux pas avoir d'enfant? Nari ndamubona et je le voyais vraiment décliner. Je navuze ati avoir un enfant sans père. Une femme sans enfant, c'est comme si tu vas finir ta vie sans t'avoir accompli. Je naje ndavuga ati ninaronka umwana isi ndose umwana asa na se. Ndavuga ati j'ai tout fait pour muga comme il le voulait nagiye bica in vitro kagenda muga quand même hewe nabigira je traînais du pied. Dieu a fait yuko les médicaments après ntizasubiye kuba si agressifs que ça. On pouvait faire des voyages. Il a pu tourner même un film, 2 films même. Turabaho ubuzima tuvuga ati c'est une maladie qui guérit. Gushika naho twibagira yuko il était malade. Mais vers la fin, muga chaque année il devait entrer à l'hôpital, chaque année. Tous les 6 mois, yarinjira ibitaro. La dernière année, en 2021, arambwira ati Bella, je viens de comptabiliser, je viens de passer 1 année et 1 mois sans être hospitalisée. Natasha yaguze gato. Dieu m'a fait une grâce. Tuce turafeta niki. Hewe 1 mois plus tard, aca yumva ameze nabi. Tugize scanner dusanga atangiye kugira acide. Hewe abazungu bandika byose bavuze ati dès l'apparition de ça abagusigaye iminsi mikeya. Hewe iyo acide ibonye ububabare buca buratangura. Je vous dis pas kurarana n'umuntu avec des douleurs. Au fait, quand vous êtes marié et femme, tu peux pas aller dormir à côté. Je nari umuganga nararara amazamu narava ku kazi narayizamu haca ngenda kurarana n'uwundi muntu agwaye. Kwanza je devais être forte kubera c'était quelqu'un d'intelligent. Il lisait dans mes yeux. Quand j'avais peur, et quand je dormais, je lui prenais la main. Muga comme il dépérissait à un certain moment, naryama ukuboko kwanje kuri ku mutima wiwe. Kugira ni wahagarara wasinze kuvyuka pour l'accompagner pour la dernière fois. Ça s'est fait. Muga, je l'ai vu dépérir de kugushika aronke 30 kilos. Sinzi ko maze kubona abana b'abasomali. Quelqu'un de squelettique arampamagara ati Bella, est-ce que tu as pas peur yo kuryamana na squelette? Ndamubwira ati tant que tu parles, je te... C'est toujours mon registre. Et c'est mon registre. Tu peux être un squelette, hama tukagenda akambwira ngo viens accompagne-moi ngo dans la douche. Akaca yidéshabille. Comme même moi, je me fais peur. Mais quand tu grimaces, ça fait tellement rire. Tu as ma grimace juste pour passer. Mais, harageze igihe, on ne pouvait plus grimacer. Baramushamo chambre implantable et ma morphine toutes les heures. Toutes les 30 minutes, morphine en continu. Biranka. Hamwe arambwira toutes les 30 minutes Bella appuie. Anniversaire yiwe kiragera. Atakiva mu gitanda ari squelette. Muga ivyoye vyaguma muri cadre familial. Yari jewe Regis na mama. Avant yuko atangura konda yari yasezeye église arabwira ati priez pour moi parce que j'entre dans une période il est dur. Ntimuzosubira kumbona kubera j'ai pas envie de voir de la pitié dans vos yeux. Kubera j'ai tellement mal. Aca aranonsa cancer yiwe aca arasezera à l'église. Je pense yuko j'ai pleuré ce jour-là ariko aradusezera à l'église. Ce ndacika igikoko. Je devais être celui qui ramène la vie à ahantu où il y avait la mort en constance. Ce ndamugira sur j'ai organisé son anniversaire pour ses 44 ans. Ils sont
11, ils sont 6 à l'étranger, bose ndabatumira. Rero les frères baje bazi yuko baje kubona Regis. N'imiziki n'abantu n'abana. Ndabacisha inyuma, dufise une porte-fenêtre. Hewe, ils n'ont pas reconnu leur frère. Bari bashize hari indirimbo ya anniversaire ivuga aujourd'hui c'est mon jour. Ndayumvise ntankunda. Urumva bari kubisemwo bariko baratamba aba Centrafricains n'abantu bari nkozeye. C'était umuntu yari yapfuye mbwa qui ouvrait les yeux kazima. Hewe acara aba silence iyo ndirimbo ikigwandanya. Regis acambwira ngo Bella ko tu l'as fait. Rero jewe mbonye émotion ntangura kurira. Je ati Bella c'est le plus beau jour de ma vie. Ati laissez-moi profiter. Je ndasohoka. Hewe aca hamagara chacun de ses frères ababwira ikintu. Non, ne vous en faites pas. Dans une semaine, dans une semaine, je vais aller bien. J'ai fait un truc à Dieu, il m'a dit que dans une semaine, je vais aller bien. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un premier combat, on va dire Bella hotwaciye. Umwe amugira, mon frère agasohoka akaca agenda kurira muri corridor. Agasohoka akaca agenda kurira. Baca barafata les frères. Bella, tu peux pas porter cette croix wenyine. Tu peux pas kugumana umuntu ameze gutyo oya. Mon gars, lui, il m'avait dit, il m'avait dit à Bella, je veux plus retourner dans les hôpitaux. Je veux rester avec les miens. J'ai dit, maman, oui. Elle m'a dit, si j'y retourne, je rentre plus. Les frères, madame Gati Bella, umuntu amiriwe nabi, musubize, madame Gati, moi, j'appelle pas. Haciye haza umugenzi w'umudocteur, aca telefona les urgences. Allô, nimuze gutura umuntu. Hewe nzambona. Umusenge ni wa anniversaire. Nzambona papa. Bavuze rero bahamagaye les urgences d'Alençon. Ngo le docteur, je nitwa docteur Beninga hariya, ngo le docteur Beninga, bavuga ngo c'est le mari de. Nzambona tous les urgences abantu dukorana bose pa. Hewe, impossible de kumufata umutsi iki. Il m'a regardé, ndavuga ati c'est la dernière fois ndamubonye aha hantu. Baca baragenda acambwira ngo Bella ngo vous devez continuer à fêter. Kubera ko c'est un jour de fête. Hewe baca baramutwara, je ntuze ndasohora gato, ndagira iki, ndavuga ati vous devez kubandanya mufeta. Ndagenda ndamuronderera une chambre nziza niki. Naguma mba 3 minutes. Une journée après, il était dans le coma. Les derniers mots, yambwiye ati Bella, je pense pas que je vais rentrer, demeure en Christ. C'était tout. J'ai jamais pleuré. J'ai jamais pleuré. Il faut voir un centre de Cavalina. Et moi, j'étais là à gérer. Non, ça va. Yari yambwiye s'il m'arrive quelque chose bizogenda gutya sishaka kuba enterré ngaha parce qu'on en parlait. Yarabona yuko il est en train de partir. Imbere yuko ndamubwira iyo surprise yambwiye ati Bella ngo ntugire ubwoba ngo je suis sereine quoi qu'il arrive. Je suis serein. Nanje ndamubwira ati si tu es serein kwanza yambwiye ngo il faut jamais arrêter akazi kawe. Gushika apfe naguma ntonda ku kazi barambwira ati Bella c'est pas possible, c'est Bella qui a un malade, un mari qui est en train de mourir dans la chambre. Bakambwira ngo Bella ngo abantu bariko barapfa ngo baragira angoisse bashaka hari ibintu bagira byo kwaccelerer urupfu bagutera ama morphinique ni kukacu usinzira ukagira mugera yambwiye ati Bella je veux que ce soit Dieu qui m'appelle apana ma morphine. Hewe abaganga bango Bella ngo turazi ko ngo c'est quelqu'un que tu tiens. Bari bahagaritse kumugaburira, bari bahagaritse byose ndabisubizamo ndavuga ati si Dieu ne l'appelle. Hewe muga rero bizarre ntangura kwitegurira les obsèques atarapfa.
j'avais ma sœur qui était là turagenda turagura impuzu nta kirato nari mfise je suis un peu garçon manqué ndagura talon ndagura iki hewe yapfuye umunsi nagenda kwisukisha minuit baca barantelefona baca bambwira ati il est décédé kuri uwo musanye niwo anniversaire oya une semaine après hewe uca ugenda j'ai appelé ses frères tout le monde était nta n'umwe asubiye kugenda tout le monde était là j'ai appelé ses frères et tout ça et là niho umenya yuko uri mu mahanga j'ai appris pendant 5 ans yuko umuntu n'umuntu wawe bijya avuga ngo pour le meilleur et pour le pire niwe wigaragurira sha kwanza il n'avait confiance yaranse jusqu'à la dernière yuko noba ndamuza jewe yavuze ati la dignité ahiri Bella peut-être ashobora kuza hajyaye juste kugira sintembe parce qu'il avait plus ntuze muga sinzoreka ma femme faire ça il est mort en me laissant un livret de poèmes donc je me dis yuko j'ai vécu le meilleur mariage de ma vie au fait et c'était vrai et il m'avait préparé à son départ à un certain moment nashatse kuvuga ko ntegereza ko ni psychologue kubera j'arrivais pas à pleurer mais il m'avait préparé à son départ ce qui fait yuko quand c'est arrivé j'étais prêt muga n'ubuye peut-être je verrai un psychologue ndabaye ko c'est normal gushika n'ubu nturashobora kurira oya il arrive yuko ubuye ndibana je suis toute seule nta mwana niki j'habite une grande maison twabana aha mwahora umwanya niho n'ubukiba je dors toujours dans le même lit niki ce qui était difficile ni gutaha kubera naragiye on l'a enterré chez lui ndataha mu Burundi il fallait que je revienne comme je vous ai dit toute la famille iri mu Burundi ngarutse ino navuze ati imana ni mukuza ngaha narasenze imana niyo yamumpaye navuze que je peux même kuba hata mugabo bon s'il me fait passer par cette épreuve c'est qu'il croit que je suis capable byanse ko ntaha directement mu ntuze ndagenda ndaca kuri l'église ndasaba le pasteur kugira asenge kugira ashobore kwinjira umva winjiye yave le portrait ya ntuze bari bakubise portrait yiwe urumva narinjije ndamubona directement pa kuri ntuze baca iyo foto baca barayikurako narayimugitse chez sa maman tous ces photos ndazikuraho ndavuga ati cette maison igira ihinduke une autre maison y'ivyo Imana yashatse yuko nkora j'ai vécu avec lui yaranyigishije ibintu byinshi sur la foi quand même hama ndavuga ati ubuye ndi dans le cadre médical je suis amenée à accompagner abantu bafise iyo ngwara j'ai eu 5 ans d'expérience d'accompagnement nafise cancer ubu uye ndi anesthésiste réanimateur sinziriza abantu batazi ko bavyuka sinziriza abantu bari ntuzeye uriga le langage de compassion le langage yuko uwo wundi yambaye umubiri nka wewe yuko agwaye faut pas kumutinya kubera hari abantu baca bagutinya moi je pense que Dieu voulait me rendre plus proche de mes malades au travers Régis et je lui en remercie et c'est un hommage waranditse ngo j'aimerais bakubwira ntuzeye nari navuze ati Régis était un cinéaste j'ai envie un jour de hama ugasigara wibamwe wenyene mu minsi ya mbere eske nta traumatisme nta solitude yagutuma peut-être ushobora kumva ko c'est vrai hari ikintu cyahindutse hari ikintu cyavuye uretse juste gukuraho ayo amaportrait yiwe hariho impuzu peut-être ko hariho intebe hariho igitanda ibyo ushobora kumukwibutsa aho yakunda kwicara ibintu nk'ibyo bijera gute hani biragoye mu Burundi ho bashobora kuvuga ati ndafise umuryango baraza kukuramutsa kenshi kugira ashobore kukumara irunguye muri iyo minsi ya mbere
burani buraya wabijera gute? Muga la solitude natangiye kuyumva nkishika ngaha aye tunakigira mariage tugiye dans le sud twari que deux. Donc niwe aca kubera le tout pour le tout. Ubuye je me retrouvais ahantu ndi jenyine naritaye mu kazi uzi narakora nkafata amazamu ndi umuntu bazi ngo Bella elle est toujours joyeuse ndaririmba cane donc ndi muhira je chante je danse ndi umuntu akunda amafilm je regarde des films mais des fois il y a certains films que je regarde bakavuga ibintu ya ma commentaire twahora tugirana nkaje sanga ndi jenyine et là chaque fois que c'est arrivé où la solitude te tombe dessus au fait il y avait toujours quelqu'un qui m'a imana n'igitangaza qui m'appelait uwo mwanya nyene agasanga ndiko ndarira hama chaque fois ndi jenyine il y a une façon mengo yari umuntu acokozanya yavuga ati Bella tu vas pas pleurer quand même toi qui dis que tu es forte je bituma nitwenga kubera je me rappelle yama vane yahora ngirira ce qui fait yuko hama telefone umuntu nkace ngenda bikace bindetourna muri ntuze et petit à petit j'ai appris à vivre toute seule hama imana irandungikira abaniyesi muga nabo nyene ntibaraza pour un moment bakaca bagenda cette maison il est vrai qu'il est vide hari aho nataha nkaca nguma mu muduga sinshaka kwinjira hari inzu aravuga ati bon j'ai pas envie nkaje ntelefona umujumere yanje tukavugana nkaca numva inzara iraje nkaca ngenda juste pour il faut avoir quelque chose à faire dans cette maison sinon tu peux pas y aller gutya hama je t'ai dit ozi ma journée yawe yaramfashije au fait quand tu es dans une maison qui est vide il faut que tu fasses vivre cette maison et il faut que tu fasses vivre cette maison le temps que tu ailles dormir comme pour faire la cuisine au lieu que tu fasses la cuisine naca ndaba émission j'aime bien abantu tumira naca ngira hewe je me retrouvais dans ma histoire y'abandi uvuga ati wow uvuga ati Bella t'es pas le seul utwo tuntu t'es pas le seul tubaho nawe uzopfa bazorira ibintu abantu ntuze comme wowe wavuze ati Bella we Imana yaraguhezagiye abavyeyi baragize iki n'ibiki ça c'est quoi est-ce que umuntu yita pas apporter le bonheur nkaraba inzu iyo nzu twayinjiye iri vide hewe nkaca nibuka yuko c'est lui qui a monté les meubles c'est lui qui je me rappelle nkishika naba mu ma maison estudiantine hama nari mfise juste akavalize n'utundi twanje mugabo mu nyuma nkicara mu nzu nkaraba nkavuga ati ouais ndafise televiziyo ndafise une bibliothèque ndafise cuisine nkavuga ati Dieu yampaye umuntu kugira nuzuze iyi nzu donc ma maison naciye ndayigira une maison d'accueil je m'occupe des enfants de l'église des jeunes de l'église il y a plein d'activités à l'intérieur j'invite des gens abantu bashaka ama vacances baraza niki ndavuga ati il faut toujours tourner les choses dans le positif Dieu nous fait passer iriko iraducisha ahantu c'est pour que j'apprenne je mbona comment il est arrivé au bon moment où nashakaga ndavuga ati none titre de séjour ko ziheze ko banse ko renouvela yuko c'est une maison d'accueil la maison de Régis et que il m'a aimé pour ukuntu nari ndi umuntu accueillante souriante ndavuga ati il faut yuko tu ne porteras jamais les habits d'une veuve non moi il faut que je reste la Bella accueillante souriante qui chante bavuga qui est ntuze kubera c'est ça qu'il avait aimé en moi et je dois garder ça sinzi ko ariko bimeze hano mu mahanga mugabo umuntu yamaze kubura umugabo
abantu bose bumva bari permis kumubwira icyo bishaka cyangwa kumufata uko bishakiye canke abagabo ugasanga ari abagabo batagira indero ugasanga bumengo ubu ukipimata kumubwira none ntukumbuye umugabo none tubigire gute none ugasanga abantu bakuru bariko barakubaho ko batari bakubaho ku bwa mbere est-ce que byaragushika canke ngahanya hari culture ziri différentes n'amaculture yo muri Afrika ntibibura il y a des gens comme Bella t'es encore jeune Bella pourquoi umugabo ntukumbura umugabo ça me fait namanda babwira une chose muranyereka ahantu hari marché y'abagabo gende nitore nturi uwo shaka sino jewe umugabo ntimana izomumpa itamumpaye c'est que izobibona yuko Bella elle se complaît comme ça ndaronka abandi bambwira ati Bella uri mu mahanga inscris-toi ku ma site de rencontre iyo solitude ni réellement la solitude elle est là c'est d'ailleurs il faut accepter la réalité de la vie sinzobura ntuzeye kubaho ngo je suis seule il arrive où tu sens beaucoup la solitude si je sens la solitude Imana yarampaye beaucoup d'amis je suis entourée de beaucoup d'amis ndafata telefone kagira ngo telefone allo bite tukaca tuvuga ibindi iyo solitude uwo munsi bavuga ngo no ngo Bella ngo none ngo tube sure yuko uzosaza uri wenyine ico kintu kirakunda pression yewe ntibahagarika nta nakana niki j'avais eu l'idée d'adopter barambwira ngo adopte ninda azokwegeranya niwagwara iki n'ibiki nkaca mbona la dernière fois mperuka kubura mon voisin de 94 ans qui vivait toute seule byari bibabaje vraiment j'ai une meilleure amie qui a 104 ans ngaha ari pariki bana muri ntutse namagenda nkakaraba nkitwa Mamie Laurence Mamie Laurence comment tu fais pour vivre toute seule avuga ati qui t'a dit que je vivais toute seule je suis avec mon Dieu wow je suis avec mon Dieu et voilà tu vois t'es là et pourquoi tu me demandes si je vis toute seule alors que tu es là donc j'ai appris dans le meilleur et dans le pire gufata ibintu dans la positive attitude kubera je pense que Imana yampezagiye rero hari abantu bambona Bella c'est une belle voiture Bella afise amahera Bella afise akazi nananana est-ce que umugabo azotuma ntabaho non donc vivons Régis yambwira ngo un jour à la fois hewe un jour à la fois je vis entièrement ma journée comme si j'étais la prunelle des yeux de Dieu ça duhereze kuri ico parce que baho basatisfait n'ivyo ufise parce que n'umugisha navyo nyene nturisanse kugira umunezi cyane mbone gukora ko waronse ya plus abandi bafise kuko ivyo fise hari abandi bakora birirana canke bakora babifata nka à la légère mais baho nka Bella kuko twisa twama mu ngorane udafise izi afise izi udafise izi mugabo il faut juste kumenya ko malgré tout ça uri muzima hariho espoir kandi hari impamvu uri muzima exactement parce que wumvise abajene bako barapfa muri iyi minsi ugasanga umuntu aragiye baramugonze yari muzima ugasanga umuntu amutoye cancer yari muzima aciye apfa après 2 ans 3 ans 5 ans ejo umuntu aragiye araborewe abamukubise ikidaco mu mutwe aciye agenda nukuri nta umenye ejo niyo mpamvu nyine dukwiye kubaho kugira ngo umuntu abanezera abumugisha no ku bandi bantu umugisha no ku bandi bantu Bella nukuri urumugisha nukuri témoignage yawe jewe narize ndihanagura mugabo harimo iciwa gikomeye harimo iciwa ko ibintu vyakubaye ko wifashe muri we iri positive nubwo ari ibintu bikomeye sindiko ndabitahura mugabo Imana izagenda irabintahuza ibintu bitoshika ku mumengo ni gihana Imana yaguhaye umenga kubera iki Imana yagize bino bintu kubera iki ntafise umugabo kubera iki ntafise umwana kubera iki bimeze uko unye alors que Imana kiraguforja kugira ngo ushobore kuba
itara rishobora kumurikira abandi bantu bakora muri ubwo buzima. Yo reka ndaguhe ijambo mu minota ya nyuma utubwire ikintu mu majambo make ikintu témoignage yawe ubwawe kwigisha en tant que Bella kugira ngo ushobore kuba wamubera ari joyeuse, wamubera afata amavoyage, wamubera atwenga, wamubera avura abantu aryoheye, wamubera ushobora no gusuzuma n'abazungu akaguma batwengera, wamubera ariko arabaho pe atariko arigirisha kugira nabo nyene bashobore kubafasha gusurmonta ama épreuve bako baracamwo bashobore kuba abantu nyene bari bazima parce que abantu baragenda barapfuye ugasanga umuntu muzima ntabwo ari mwafise mugabo yarapfuye carrément bashobore ubuzima bushobore gusura kandi kuvuka muri bo. Akajambo ka nyuma harako un jour à la fois ndaronka abantu banterefona bariko bariduka bagira nte hama nkaca mvuga ati Imana yaturemye pour une mission. Yaturemye pour nous-mêmes. Yaturemye pour quelqu'un d'autre. Hari umwe mufise abana yabaremeye. Il y a toujours quelque chose ngo imisi yose mu gitondo nsenga ati Seigneur ati ouvre mes yeux kugira mbone ibintu nkuko ushaka yuko ndabibona non pas nkuko je nshaka yuko kubibona. Et donc vivre pour autrui. Je murambona mu Burundi ingwano inyankano amajaruzi bero umeze gutya Imana zaraguhaye yego kavuga ati ko zarampaye ivyo iguhaye ushima dans le muri umuntu agira mariage avuga ati dans le meilleur comme dans le pire. Imisi yose ubone yuko c'est une bénédiction. Je nari narahiye kuzogira mariage n'umu étranger yampaye umu étranger arandutira abarundi bose twarahuye ndiga ikintuzeye umuntu Imana wese izogushira impande yawe mufate nkuko uba wabonye Imana impande yawe. Regis ariko arababara je voyais Jésus sur la croix hacimuka ati pa bimwe dusoma muri Bibiliya ndiko ndavyibonera ukuntu urukundo yankunze gushika apfa gumavuga ati j'espère yuko Bella ariko ndamubabaza yambwiye ngo ariko arababara yambwiye ati Bella urashobora gusohoka kugira sindamubona ariko arasufra donc hacimuka ati c'est tellement ça le vrai amour c'est ça. Imana irakwereka comment gukunda. Hari akantu ntekereza ndafise hasa yitwa Dr Lise nakavuze il a créé association ntozeye une fondation yitwa Ingo Rema Rama nawe nyene chacun a son témoignage. Ndafise témoignage uzura afise témoignage yawe aba tugendana bose bafise témoignage mugize izo témoignage ntitubure kuzivuga kubera c'est une construction pour les autres. Iyo fondation yayigize ndiko ndabimufashamo nanje kubera nitwa Rama ni Ingo Rema Rama. C'est pour aider les femmes à pouvoir vivre leur maternité, leur féminité et leur ukuntu umugore agenda. Moi j'ai vécu ce que c'est un couple avec les problèmes qu'il y a. Hariyo abagira ama couple nta marché ni que nos témoignages izanje canke za n'importe quoi tuzivuge pour la génération à venir kwera binabayemwo ejo bizobamwo ubundi muga uwo wundi bimushikiye amenya ati ubu uye yarashoboye kugira hama la maladie c'est pas une fatalité. Non, Imana c'est le seul qui sait imisi yatwandikiye. Quand tu as une maladie c'est appuie-toi sur Dieu que toutes les épreuves ufise un appui fort kubera les hommes nta bantu bazogira apfu nini kurusha Imana jewe mpagaze kuberayo. C'est juste ça. Imana ibahezagire. Jewe ndiga abantu bariko bariga nagada gushimire cyane kuba waduhaye témoignage yawe kora gusa abantu bose baza kuvuga ubuzima bwabo même si
wabivuze ko uba uriko urafasha abandi mugabo si bose bumva umenga buza gufasha abandi rero mu mutima ndetse guhezagire azogume uri imbere atese imbere twahuye cyane reka nshimire abantu baturavye nshimire abantu badukurikiranye nshimire abantu bako baragira ama commentaire yo kumushimira Bella kumutera intege no kumusengera nshimire abantu mudukunda buri munsi mu partage ama témoignages yacu mu partage ama link yacu Imana ibandanye bahezagira cyane turabakunda gose murabizi nimba ndi ngaha mu France ni kubera mwebwe nimba ndi kunda gukora ngane kubera mwebwe donc mubandanye mudushigikira gose natwe turabemereye ko tuzokwama tuzunguruka isi kugira dushobore kwondera ibiganiro bishobora kubafasha no kububaka ndabashimiye cyane naho butaha bye bye Siren Vibes TV